igitumye mfukama nibwo buryo bwonyene mbona bwo kugushimira kuvyo unkoreye kuvyo unyemereye nawe si nuwundi CEO Roy TV. Logo ivuga gute? What Canke kwa trust me. Mapenzi kweli matamu sana, ukipendwa ukiachwa machungu huwezi kumeza. Na leo hii natangaza mimi nishapendwa, ninaye mpenzi ananijaza furaha kila siku nikiwa naye. Mabaya siwazi, nafikiri mazuri tu kiukweli, na mimi mwenzako nishapenda, nishazama kina virefu. Natamani kuwa naye kila siku, nijivunie la huyu kipenzi, sitaki kumukosa hata dakika moja, na ugua ashani. Oh yes, you want to everybody. My name is Radio. Oh, this is Loy TV in the place. You know what it is. I just and Mr. Radio. I'm back again. I'm getting a go today. I'm da kugira byinshi muri entertainment. I'm da kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Loy TV. Red is the gentleman. Kola like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurabona update news. Kuri kamera uri kumera pasi cameraman. Watuma image ibona imeze fresh sana. Watuma sound uyumva neza cyane. Iki ni cya kiganiro twabwiza kuri show cya kiganiro kigwa akajyo keza ako kumenya amakuru y'abastari, ko kumenya amakuru y'ivyamamare, ati big ivyamamare byacu ubibayeho gute. Yes, ndakuse neza yuko je kumva kuri micro Show Radio papa promoter bose mu gihugu, atamuka na mwana kugira be umwana habanza kubaho papa. Mu misi heze uyu musore mwaramubonye acha kuri Roy TV, twamukaje kiganiro onavuga neza yuko aho yariko arasaba ubufasha, asaba Big Fizzo, asaba Salbi n'abandi barivye bagiye batandukanye kugira ngo abamusupporting impano yigere kure. Abantu mwabonye impano yiwe, mwarabonye ama commentaire twaronse. Novuga neza yuko rero igitumye tugaruka uno munsi kumukoresha muraza ukimenya mu kanya gatoya. Reka tutangure kwanza tumuramutse. My brother, vipi? Safi. Umeze neza? Meze neza cyane. Amakuru imeza kweli. Uno munsi kumenga uraryohe byata. Uno munsi ndaryohe cyane kubera mfise inkuru nshasha. Si inkuru nshasha? Yego, kandi iryoshye cyane. Yes, bakuzi ba Roy TV, adibaza mwavyumvise. Uno munsi rero navuga neza yuko ni kiganiro kiza gukundwa n'abakunzi bo muziki n'abantu mukunze gufasha muri rusangi. Ariko yemere ko dutangura, hari abatabonye kino kiganiro, ndashaka witagure kwanza ubibwira my brother. Jenny twa King Costa. King Costa? Yeah. Bisobanuye iki? King Costa ni izina rivuye mu izina ryanje. King ni izina ry'iwanje Nantirere. Costa naryo urumva ko Costa ari ubumenyi. Urumva ko risobanutse cyane. King Costa. Umuririmbyi w'umurundi. Yeah. Ndamutse abakunzi ba Roy TV kwanza my brother. Ndabaramukije mwese abakunzi ba Roy TV aho muri mwese. Muroranirwe Kabisa. Sa. Nk'umuririmbyi rero, twende. Let's go bro. Yeah. Taka niwape kapela, mimi niko hapa mbele zenu. Hapana hipa my brother, let's go. Ile ngoma ya Kiswahili. Toka zamani kipindi nilikuwa mdogo sana, ndoto zangu zilikuwa kuimba muziki na kucheza, nikaza nini rahisi kutoboa, kumbe sikujua
Pembeni ya kipaji natakiwa uwe na maokoto, mi mtoto birimani, kipaji ninacho ila mwenzako maokoto yanasumbua, napiga kichwa huku na kule, ila nachosifiwa ni matusi, nazidija maumivu moyoni, Mola niepushie nifanikiwe, hivi nataka niulize, kwenye mziki kuna bahati ama kuna mambo mengine ya kufanya, ili wanzie chunuvume kama kina Fizo, na waza mengi tu, ila sijui na nataka nijibu, kipaji ninacho mie, ila maokoto Kilimanjaro, na waza nitatoboa vipi, hivi nitapata wa kunisapoti, nitavumilia, nitafanya iwezekana, nitazidi kumuomba Mungu, sitokata tamaa, hata Satubi na Fizo wote walianza kama mimi, naomba munisapoti, watangazaji sapoti, promoter director sapoti, mashabiki sapoti, producer matajiri sapoti, na wengine wengi tu sapoti kwa uwezo wako. Nina imani. Promoter sapoti. Eba promoter mnasikia? Weye promoter unasikia? Mwambie support promoter support. Watangazaji sapoti, promoter director sapoti, na wengine wengi tu sapoti kwa uwezo wako. Mu supporting abantu batazi Igiswahili washatse kuvuga iki mu ndirimbo? Support na nukuvuga na ubirumvikana neza ko nayo ndasaba ubufasha. Ngira abatabitahura narahereye ku muntu mukuru nongera mpereza kuri mutoyi. Narasavye ubufasha Satbi, Big Fizo, aba promoter, abamenyesha makuru ndetse n'umufana. Kwanza ico ubufise cyose erega hajya nukuvuga promotion canke ubufasha ku muntu, sukuvuga ngo buva ngo kurikira muntu w'umukira. Ika ndashobora guhura n'umuntu aho nk'imbere y'umuryango canke mu makaritiye, tugashobora guhura akambwira ati mari narumvise indirimbo yiwawe, ati rero ushobora gukora uku nta noti mfise zo kuguterera, atari kico nico mbonye cyo kukubwira, aha bagufashije kandi cyane. Indirimbo yawe narayikunze, ariko harimwe akadefo kameze uku uraririmba neza, ariko ukongeza uku ni vyiza cyane. Aho abamfashije nukuvuga igituma nashoboye gusaba ubufasha kira muntu wese, nukuvuga urazi ko muziki utredinga ahantu hose, kubera wumvirizwa n'umuntu mukuru kongera ukumvirizwa n'umuntu muto. Nuvuga maze kuvuga mu ubwo buryo ko wumvirizwa n'umuntu mukuru canke muto, sindiko ndavuga ngo umwana nukuze, eka ahubwo ndiko mvuga babantu kujya kuntu nyene bafise uburyo bugenda busumbasumbanye, ngira ico bitahura. Nta muntu rero muri ivyo ntasavye support, bose narabasavye support. Bose warabasabye support. Navuga neza yuko rero ni kiganiro twakoranye aho ari kurasaba ubufasha kugira ngo bagohe support, ubufasha uwasabye abafana, usaba abakunzi b'umuziki, usaba aririmbye muri rusange, usaba navuga neza yuko abantu bose bakunda impano ko bogufasha kugira ngo utere imbere. Ku ruhande rw'iwanje navuga ko warishuwe niko novuga, kubera ko ibyo wasabye bimwe muri byo byarabonetse. Mbega no musi yumva gute? Numva nezerewe cyane, none ashimira cyane nabo baripfuje kumfasha. Ikiganiro abakibonye bumva bene barakibonye, bakikibonye gusa baca bambonamwo iyo mpano, nubwo bufasha bakumva bashoboye kubutanga. Yego cyane kabisa. Bakuzi ba Loy TV navuga neza ko rero ngire ndababwire icyatumye tumwongera kumurondera kandi incuro igira kabiri. Ndibaza abaravye ikiganiro kuri Loy TV, ndibaza mwarabibonye yari karasaba ubufasha nkuko yabirimbye mu ndirimbo. Navuga neza yuko rero CEO wa Loy TV, Roy ya Base, ariwe navuga neza yuko asanzwe arongoye kino kinyamakuru, ariwe nyeneco
akaba ari CEO abarizwa muri leta zunze ubumwe za Amerika. Aho novuga neza yuko rero ikiganiro twakoranye yakibonye aravuga ati ino mpano ntegeza kwishigikira. Numwe mu bantu bavuga neza yuko akunze gushigikira impano zigiye zitandukanye mu gicacu cy'u Burundi, numwe mu bantu akunze gufasha abarundi n'abarundi kazi. Navuga neza yuko abicishije mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, aravuga ati iyo mpano nanje ngiye kuyifasha, aho yamwemereye kumurihira indirimbo muri studio. Munyumvirize neza, aho yamwemereye kumurihira indirimbo muri studio. Navuga neza yuko uno munsi ariyo makuru twamuzaniye. My brother, yashaka ndaguhe kwanza akanya mbere ko twongera kuvuga, ngire mpande ndamuhe microphone kwanza kugira ngo agire icabwiye CEO wa Roy TV. Navuga neza yuko abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akunze gufasha abajene benshi, abarundi n'abarundi kazi abicije mu buryo bugiye butandukanye. My brother, yarakwemereye indirimbo, yarakwemereye kurihira indirimbo imwe muri studio iri ngami gucacu cy'u Burundi nziza. Ndashaka ndaguhe microphone kwanza ubanze umushimire. Bamwitwa Roy Yabes, akaba ari CEO wa Roy TV, akunze gufasha abarundi. Kurande rw'iwanje ndanamushimira sana, merci beaucoup. Warakoze kumufasha uwo mu brother, kuko novuga neza yuko wamubonye mu impano. Ku ruhande rwanje asante sana. Kandi ndamuhe micro, bavuga ngo nta munyamakuru atanga micro, ariko ngire ndamuhe microphone kugira ngo nawe agire icamubwiye. My brother, take my. Yes, merci. Ndashima cyane kuba nawe urumesha amakuru, atamesha amakuru atanga mike. Nawe mbonye uyimpaye. Uravuze yuko nawe umushimiye kandi cyane. Ku ruhande rw'iwanje, reka ntangure ndagushimire kwanza kuba umpaye mikoro, kuba wigora ukampa n'aka kanya k'ikiganiro. Ariko si we wenyine wo mushimira, ahubwo nanje ndamushimira yani byimvaho, yani kuva hasi kugera hejuru. Ndagushimira cyane Roy TV, twarahuye baranyitaho baramfasha, ariko nawe reka ndagushimire cyane byimva mutima. Ubone ko ndiko ndashima kabisa, ko ndiko ndashima, atari ibintu bya blague bya derangement, atari ibintu byo uvuga ngo ibiki n'ibiki. Kubera washoboye kumva impano yanje, ushobora kumva ivyo nkeneye n'ivyo nshaka. Merci beaucoup, ndagushimira ku ndirimbo wanyemereye. Kumbure n'ibindi hari gihe byobandanya mu nyuma, ariko mbaye ndashima. Simbona uko noshima, simbona uko nokora ngo nshime, kubera ari impano yiwanje kandi ari cyo kintu numva mu mutima wanje kinsunika buri munsi. Ngerageza no kuvamwo bikanka kubw'akanoti gake, kubw'imitahatayo, ariko kuri uno munsi nkaba kuva mu bwana bw'iwanje uno munsi akaba ariho numvisijwe ko ndose umuntu amfasha n'indirimbo nimwe basi muri studio ikomeye nipfuza. Merci beaucoup, merci kandi sana. Nongere ndagufukamire, merci beaucoup. Igitumye mfukama nibwo buryo bwonyene mbona bwo kugushimira kuvyo unkoreye, kuvyo unyemereye. Nawe si n'uwundi, CEO Roy TV, ukuntu unyemereye indirimbo n'ubufasha kuri jewe bivanye n'ukuntu waravye ikiganiro ciwanje ari rya mbere, ataho tuzinanya, atahunzi, ugasha wemera kumfasha, ukampa ubufasha vraiment utari n'umuntu wo mu miryango, ugaca wemera kunyitaho atahunzi, ataho tuzinanya. Nukuri numva ntogenda ntashimye, numva ntogenda ntagushimiye kabisa. Kandi vyimva mutima uvyumve ko ndiko ndashima, ndagushimira cyane kandi cyane bivuye ku mutima, ko wagize umutima wo kumfasha mu bintu narimaze imyaka n'imyaka, kuva mu bwana bwanje nk'uko indirimbo bivuga, kuva mu buto bw'iwanje ndirimba ngerageza gukora umuziki, ariko ntararonka n'ikimeya kimwe cyo kujya muri studio, ariko ukaba wemeye kundihira indirimbo muri studio kandi yari yo yose noba nipfuza. Nukuri urakoze cyane, Imana iziguhezagire, uze wamana umutima nk'uwo.
merci beaucoup ndasubiyemo merci beaucoup merci Ugisi bakuzi ba Loy TV ndibaza mwavyumvise aho yari karashimira CEO navuga neza yuko yamwemereye kumufasha mu ndirimbo biciye mu kiganiro twakoranye navuga neza ko ni ibintu vyiza cyane ku ruhande rw'iwanje nagereka ndamushimire yakoze ikorwa ciza hari benshi babona impano ntibayifashe hari benshi babona abaririmbyi bafite impano ari babafashe ariko we yemeye kumufasha atamuzi uko yabivuze asante sana nagereka ndagushimire sana my brother studio hega msatsi studio ikaze cyane studio ikaze yego kabisa sinzi ko nk'abahora bumva kwa one way what ibis logo ivuga gute one one way change kwa trust me trust beat yeah ivuga gute logo ya trust me logo ya trust beat okay twagi let's go trust beat yes bakuzi wa Loy TV bana yatari ujaba sasa urafise ndimba y'Igiswahili tena hari ndimba y'Igiswahili mbise yiwawe bana y'urukundo iri twende sasa mapenzi kweli twende tia nguvu twende mapenzi kweli matamu sana ukipendwa ukiachwa machungu huwezi kumeza na leo hii natangaza mimi nishapendwa ninaye mpenzi ananijaza furaha kila siku nikiwa naye mabaya siwazi nafikiri mazuri tu kiukweli na mimi mwenzako nishapenda nishazama kina virefu natamani kuwa naye kila siku nijivunie la huyu kipenzi sitaki kumkosa hata dakika moja na ugua ashanipenda na nishampenda sana mina yetu kosare kiukweli tushambatana mina finali kama so kweli nipote mapema mimi mwenzako nampenda sana na sitaki kumkosa hata dakika moja mina sale tunapendana tunaelewana tunaendana kila kitu chote mina sale tunapendana tunaelewana tunaendana kila kitu chote mina sale ananilizisha namulizisha sina kiwino nikiwa naye huyu nikiwashwa na kuna kwake sijawahi maumivu ya enzi zile saizi mina enjoy tu najivunia utamtamu wa asari yendo bahari mimi ndo samaki kila muda naogelea tu penzi letu agali na mwisho mina finali kama so kweli nipote mapema mimi mwenzako nampenda sana na sitaki kumkosa hata dakika moja mina sale tunapendana tunaelewana tunaendana kila kitu chote mina sale wagwan bakuzi ba Loy TV je namara ababwiye je nzobazanira impano nyinshi mu Burundi turafite impano hari abaririmbyi bazi kuririmba ndibaza mwavyumvise this is talent you know hari abaririmbyi bazi kuririmba benshi nama naberetse impano nyinshi my brother rasi indirimbo y'ikirundi indirimbo yitwa gute zirahari nyinshi shaka imwe y'ikirundi yitwa gute yitwa gute yitwa Shona sinzi ko Shona twende Shona uno munsi n'igihano cy'umunezero by the way
nashatse kubereka impano ko dufise impano. Let's go. kuva nkubona ubwa mbere nahise mpinduka sinzi uko naje kuba niyumva uko iminsi igenda aho kumanuka biduga numva nabiguyemwo nk'umusazi mayishona niyo mpamvu nkomeza ndakwiruka inyuma kugira umutima wawe numve ko hari icyo umbwira nananiwe kwifata nabuze control kuko uri umukobwa mwiza warezwe neza usa neza nkundira umbera karakamwe ko mu mara yanje baby nyemerera ivyanje bibi byawe ibyiza n'ibibi tubisangire muwo munezero wawe nanje n'umunezero wanje ivyanje bibi byawe eka nawe ibyawe byose bibi byanje ishona gele maishona nyemerera shona Gele maishona nyemerera umbere my queen umbere my wife nyemerera emera umbere umwe mu buzima zonyita chérie. Yes, bakuzi ba TV, my brother. Urafite talent, my bro. Yeah, merci. Urafite talent, nabwaneza yuko impano urayifise. Ni waba mu star. Ikintu tazibagira niki? Kiyo ntazibagira nuko ntazibagira abantu bariko baramfasha kandi bariko baranyitaho buri munsi. Ikintu cyagushikiye wahuye naco slago wahuye nayo igatuma umva waheba umuziki niyi icyambere cyanshikiye gatuma noheba umuziki nukubura ibikoresho gusa nta kindi. Icyo cyatumye umva waheba umuziki nicyo cyatumye numva noheba umuziki n'imipondo myinshi ku bantu bivanye n'ingene bakubona bazi ko ufise impano. Keshi hariho abantu ngaha hanze bakuziga ko ufise impano sanga keshi muhuye uri kurikorera ubuzi kanaka bucakaritse bumeze nabi sahumva nguru umustar je nanjye sinzi impamvu byo baba bivuga kweli. Yego ibiro by'abastari bakomeye hariho bari Noji ba Dramati n'abandi benshi bagiye batandukanye. Nikiye kintu ubabonamwo would like nikiye kintu gituma wumvugira energy iri kuri abandi bastari? Iyo ndikondera abandi bastare ikintu gikuru novuga ndababonamo nuko mbona icyo ndababonamo nuko mbona ari abantu basi novuga ati nabantu borohewe abantu bameze neza abantu ngira ngo basi ata bintu nyene vy'umutima mubi nyene ukuntu ari abantu bigumira nyene mu buzima bworoshe. Mbega mama wawe arazi ko ushaka kuba umuririmbyi? Mama arabizi ko nshaka kuba umuririmbyi. Mama wawe message imwe kuri mama wawe basa kajambo kame kuri mama wawe kuri mama wawe ni yakubona nzovuga ati umuhungu wanje no musitari kajambo kame message kuri mama wanje. Message notanga kuri mama wanje nuko byinshi noshobora kubivuga ngize nkaho nogera basi ubutumwa basi ntana ya ubutumwa tuntu kumuramutsa kumushimira ko yanyibarutse akandera nawe ni ahubwo byiwe si nibyo kuvugira hano byoba birefa. Nakajambo wandikiye mama wawe karahari 20 ariko 20 mawe ndagukunda cyane mama mawe wandeze nkakura mama mawe ndagukunda cyane mama mawe wandeze nkakura mama uri mana ya kabiri my mama we utuna nusu ni ubuzima bwanje cyane kurusha uko abandi babuzi reka bitime mwenda bitazire wa mbere y'umubyeyi mwinzama ntacyo utakoze baba Yes, bakozi ba TV ndibaza amakuru bisende ndiri barebe mama wiwe nibaza ko mama nawe nakino kiganda atavuga ati umusore banje no mustar. Mbere ko turagize ikiganiro uyumva gute? Jene numva neza cyane numva nezerewe usibye ku kiganiro giye umukaba mbajije ibibazo bintera emotion bigatuma ngira wararize nararize kabisa kubera numva umubabaro ariko ni wa mugani bashatsi inyuma y'igipfundo izuba rya mabrata aruvereza yuko reka ndakwifuza gutera imbere mabrata. Merci beaucoup. Tuzosubira gukora ikindi kiganiro atubereka
yagiye muri studio tuzomuherekeza kugira ngo twereke abakunzi ba Royal TV yuko ivyo CEO yamwemereye yabishikanye. Tuzomuherekeza agiye muri studio na Royal TV muzobibona. Tujye muri studio bamukorere beat tubona muri studio yese muzobikurikirana ngaha. Asante sana nakoze kumwana brother ndabiza gutera imbere kurira ya mastage akomeye waririmba muri yanjye. Merci beaucoup namwe ndabashimiye cyane kukigoro mugira umwanya mu mpa jewe n'ivyo muba muhevye ariko mukaza mukamfasha muri ubu buryo namwe muhezagirwe Imana isabakire ibahezagire n'imbabazi dusubira tukuzana inoti Imani yeza Imani yeza Yes, bakuzi wa TV ndeka gushimire sana mwemba subscribe ndetse ko je kumva kuri micro Ishobo Radio apa promota wose mu gihugu ata papa n'amana kugira ngo mwana amata kwa papa akuri kamera bari kumira pasi ndetse image kumara imeze fresh sana ndetse sound kuyumva imeze neza cyane uyu mwaka ndakuzanira impano nyinshi sana we like so much ndabakunda cyane dusubire gutaha Ishobo Radio wow